umukunzi wawe yarakubabaje, yaraguhemukiye, ariko naho biri uko urumva ukimukunda, urumva byaseka gusohoka mu mutima. Wowe rero naho ukimukunda, wewe umengo sihari. Birashoboka nuko yoba afise uwundi muntu yikundira. Uyu munsi rero ndakuzaniye uburyo ushobora gukoresha bukomeye kandi bureyisisa 100%, umukunzi wawe akakugarukira kandi akaza akwiruka inyuma. Muri video iherutse twavuganye uburyo ushobora kwikuramwo burundu mu kanya gato cyane uwahoze ari umukunzi wawe mu gihe yoba yaraguhemukiye. Uyu munsi rero nagira turabire hamwe ibintu 6 wokora akagaruka kwiruka inyuma. Kandi nkubwira ukuri, ubu buryo ni wabukoresha uko ndabukubwira, azokwicuza amakosa yagukoreye yose hanyuma kugarukira. Urumva rero aho ni wewe uzoba usigaranye ububasha bwo kwemera akagaruka cyangwa ukamuhakanira. Ariko akenshi ni uko akunda kugaruka usigaye ubona mudakwiranye kubera impamvu nyinshi. Ndashimiye cyane abatweretse ko banezererwa video za Menya Nawe TV, hamwe n'abakoze subscribe cyangwa s'abone kuri chaîne yacu. Nawe utarabikora ndagushishikariza kubikora kugira ngo ntuzuracikwa n'amavideo yacu mashasha. Ibintu rero wokora kugira ngo wahoze ari shere wawe yicuze icyatumye aguheba. Icambere, reka kumwirukanga inyuma. Ico twokwita mu gifaransa principe de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Bisobanura ngo mpunga ndakwiruka inyuma, nyiruka inyuma ndaguhunga. Twese ndibaza biramaze kudushikira gukunda umuntu, ariko muzorabe kenshi iyo umuntu akwizirika ko akakwereka kagukeneye bimwe bikabije, ukabona asa n'ukwirukanga inyuma bidasanzwe, utangura kumva uri deranje, ukumva umengo ariko arata agaciro muri wewe. Ariko iyo umuntu akurojeta akigira naho yokubabaza gute uhora wumva umukunda. Niyo ye rero iyo principe nariko ndababwira aho hejuru. Gerageza uko ushoboye kose umwiburisheko, kuko nkuko namaze kubivuga, iyo umwirutse ko abona ko igihe cyose azogukenera azokubona. Reka kumutelefona no kumurungikira ama message. Kandi nk'ubu bishitse mugahurira nko mu nzira par accident, ntukamwinyegeze, muramutse neza bisanzwe, unamutwengera, hanyuma umubaze n'amakuru umwanya mutoya. Ariko abari wowe umusezera, umubwire ko wihuta kandi ntumwereke ko wigeze umushavurira na gato. Ibi bituma atigera kwibagira, ahubwo agatima kakakugaruka ko kenshi, kuko ubundi abantu batanga amahoro baranezereza umutima kandi barorosha ubuzima. Icya kabiri rero, mwikuremo. Kumwikuramo hano mvuga ntibisa n'ibyo nababwiye muri ya video yaherutse y'ukuntu uwo mwibagira. Kumwikuramo mvuga ngaha ni ukugerageza ku buryo atari we yokokipa hanini ibyiyumviro byawe, kugira ngo bishoboke kwa kutamwiruka inyuma navuze kugushobokere. Twese turazi ko urukundo rukoresha ibintu byinshi bitari bisanzwe biri muri porogaramu. Ikure ko ikintu cyose ufise cyotuma uguma umwibuka, cyane icyotuma uhora umwibuka nk'amafoto mwagiye muhana ukayafuta, cyane ukayanyegeza kure ahantu utoguma uyabona. Ikindi, ama message mwarandikiranye yafute yose kugira ngo mwibagire ubuzima bubone kubandanya. Muri ico gihe iyo atakibona ukunda kwa paresa aragukumbura. Niwabona rero adatanguye kukwandikira muri kino gihe nzoba ndakubesha. Icya gatatu wokora, iyiteho.
ni ukuvuga ngo gerageza ku buryo uguma ugaragara neza ku mubiri. Kora siporo kugira ngo ube smart, umubiri wawe ugire forme nziza. Hora wambaye neza kandi uhora unezerewe. Nimba wiga canke ukora, utegerezwa gushiramo ingufu ugatera imbere, ukaba umuntu aruta uwo wahora uri, haba mu buryo bw'amafaranga canke mu mibereho ya misi yose. Iyo usubiye inyuma hari n'ahanezerwa canke akagutwenga, kuko iyo umukunzi wawe aguhevye ahanini aba ashaka ko bizokugira kwingaruka canke aba yarabonye ko ataco umaze. Rero iyo abonye ataco vyagutwaye yumva ko ahubwo ari we yihemukiye, akakugarukira akagusaba imbabazi. Ica kane, gwiza abagenzi. Kugira abagenzi ni ikintu ciza cane mu buzima. Bagufasha muri byinshi. Iyo ufise ikikubabaje urabegera mukaganira, ukababwira bakakuruhurira umutima, bakakugira inama kandi n'ico wokora. Abagenzi kandi nibo munezerana, mugakina, mukidagadura, bigatuma uhorana akanyamuneza. Rero murabizi namwe, umuntu afise igikundiro ku bantu canke afise abagenzi benshi aba ari umuntu wo kwipfuzwa, kandi usanga aba afise igikundiro ku bamubona bose. Iyo rero umu ex wawe abona ushikirana n'abantu, bimutera kugukumbura, agakumbura n'ibihe byiza mwagiranye nawe, akipfuza ko nawe mwokongera gushikirana nk'uko. Ica gatanu, imbuga ngurukana bumenyi, ico twokwita mu gifaransa amarezo sosio. Urubuga ngurukana bumenyi ni inzira nyayo ushobora gukoresha usotora umusheri wawe kugira ngo apfuye. Gerageza uze urashirako amafoto yawe meza, yayandi yerekana uko umeze ubu kandi agaragaza ko atakibazo na gitoya ufise, ahubwo akakwerekana ko wahindutse cyane mu mibereho kandi wanateye imbere kurusha uko wahoze. Yayandi ashobora kumwereka ko gutandukana nawe hari ico byagufashije kandi ubu aho ugeze harenze aho wari uri igihe mwari kumwe. Uzoza ubona atanguye kugomba gusubira kukuvugisha. Ica gatandatu, kwiburisha. Aha nshatse kuvuga bimwe navuga kwigira hafi. Aha rero tugeze mu gihe yatanguye kugarura agatima, kandi kabisa nimwabikurikiza uko ndabibabwiye muzoba mumbwira, bizogenda uko nyene nabibabwiye. Atanguye kukwiramukisha, akakwitelefonesha cyangwa akakwiyandikishije utumesaje, aho rero ikintu uzoca ukora, ntuzosho kumwereka ko wari umukeneye cyane. Oya, kora ikintu no kwita mu rurimi rw'igifaransa silence radio. Nukuvuga kumera nk'udahari, ukamwitaba aguhamagaye ariko wowe ntukamuhamagare, kandi aguhamagaye umwitabana akanyamuneza, umuganirize neza, ariko kandi wibuke ko ari wewe utegerezwa kumusezera bwa mbere. Uzobona atanguye gucana akariro, akurondera cyane, ameze nk'ugomba kukwiruka inyuma. Ariko nawe ntuzumurojete nk'umuntu nyene atamukeneye, kuko ashobora kubabara akigendera. Ahubwo uzumugarukire buke buke witonze, ntuzomwereke ko wari umushashaye, ahubwo azokwishiramo ko asubiriye kukuronka arushe kandi ntazosubira kwangara. Murakoze mwese rero abadukurikiranye. Rendez-vous ni mu yindi video ikurikira, kandi ndababika ibintu byinshi biryoshe. Nkaba ndangije nshimira abakoze subscribe, kandi n'abatarabikora ndabashishikariza kubikora, kandi nawe ugira ubikore. Merci, bye.